la synergie des médias au Burundi. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu kuva mushikiriye amabanga yo kurongora Burundi bwacu, abarundi benshi bariruhukije biteze ko mugiye gufata ingingo za kivyeyi. No mwijambo mwashikirije umunsi mwimikwa nyenicubahiro umukuru w'igihugu, mwavuze ko muzotwarira abantu bose, muzoshiraho mbere, muzoshira hamwe n'imigambi, mukorere hamwe, muca mushinga leta mvyeyi, leta nkozi. Harabatisanze muri yo leta mvyeyi kandi mu matora bari baje ubugira kabiri mu bari bayahiganiwe. Habuze iki nyenicubahiro umukuru w'igihugu? Yoba icitwa leta mvyeyi kandi harabatibonye muri yo? Yoba icitwa leta mvyeyi idasangiza abana bayo bose? Inzego z'igihugu ibwirizwa shingiro riratunganya ingene zijaho. Mugaragira mbere ndababwira ikintu kimwe, intwaro z'amagaburanya amatwara zisezereye. Uwo yavuze ngo ntibisanzemwo, abarundi miliyoni 12 barisanzemwo. Tubanze dutegere inzego zihari zaje kuba basuku ba bene gihugu. None ko hari miliyoni 12 bose bazaba bashikiranganje, kuko nawe ntabayibonye mbe ni kuko umunyepolitiki abona ngo sinibonye we nturi umurundi. Nico tuba tuja mu matora kugira dushinge inzego zidukorera. Ahubwo nagira uwo muzigo, ahubwo naje nataguye kuremerwa. Uwo muzigo kuwikorera nuko kare yaramagabura nyama kwari kuja kurya. Nico ituma hari abantu bavuga ngo natwe twagize umugambwe witwa duhe natwe turye, kwari kurya ivy'igihugu, kwari kurya ivy'igihugu. Uno munsi rero mu Burundi twese nitubaze dusezera iryo jambo kurya ivy'igihugu. Abanyepolitiki bagenda bakicara yarusha imigambwe 17 itarenga, baragabangana ivy'igihugu cyose, bacavuga ngo amahoro ngo arabonetse mu Burundi. Abantu badashikana ijana ngo ko tugabuye ivy'abene gihugu miliyoni 10 mu mutekano ntangira atawudukora katacamira amahoro arabonetse. Ubu rero agira mbira abene gihugu, uindongozi yagiye imbere yagiye kubakorera, ntiyagiye kurya ivyanyu. None mwavuze leta mvyeyi, umuvyeyi ntibavuga ngo hakorera ku rutaro urire ku rutoki. Indongozi zihari ubu rero nizimenye leta mvyeyi nihakurira ku rutaro urire ku rutoki. Ubu uzotagura kwigaburira imbere ko agaburira abantu uwo siwe. Nimubaze abapolisi maze iminsi ndiko ndigisha, nababwiye nti nkazokumva ahantu hapfuye umwene gihugu asanga komiseri ari mu kabari ko yinwe rwagwa atagandaye, ntazo ari muri leta mvyeyi. Utegerezwa kumva ko ugowe ko umwana uburundi hari umurundi yarayubusa. Ntituzokwigira tuvuga ko Burundi buratera imbere hakiri umurundi ararubusa, hakiri umurundi aryamye imari mugwa mu gutwi. Oya, leta mvyeyi no kuvuga abarundi turi mu muryango umwe, turabana twese utegereza kungana mu bijanye n'igihugu. Ntuvuga ngo ndindongoze ngo reje canja vyinshi. Ivyo rero ndabwire ubuvuga ngo sinibonye aracafise kagatima kamagabura nyama. Abanyepolitiki baja kugabura ivy'abene gihugu, ivy'abene gihugu rero n'ivy'abene gihugu uba bariko barakora, bariko bakorera n'urya nyene. Erega aribonamwo, natubwire ko arenganijwe, ntaca mwibarabara ricunzwe n'abapolisi, ntaja kwivuza ibitaro vya leta bakamuvura umwana we bakamuvura ku buntu. Noneho ntiyiyumvamwo, ntavugwa ku buntu, ntarima muri iki gihugu akarya aho ntiyiyumvamwo, ntanywa amazi y'igihugu aho ntiyiyumvamwo, kubera gusa atari umushikiranganje avuze ngo siniyumvamwo. None abarundi bose bavuga ngo ntitwibonamwo, twoca tugira gute? Navyumve rero uwavuga ngo sindimwo arimwo. Leta mvyeyi rero abavuga ngo ntibisanzemwo barimwo, kuko jewe ndumusuku wiwe, naza mbwire ico nja kumukorera ambwira ati ikintu wakinkoreye, kuko nico yantumye.